kiganiro cy'uno munsi tuza kugaruka muri rusangi ku vyaranze igihugu mu mwaka wa 2025 buca dusoza. Fokode ikaba yashimye kuza gushimikira ku bisata bitatu arivyo umutekano, politike n'agateka ka zina muntu. Mu mwaka wa 2025 mu mutekano ikibazo tuza guca hirya no hino nikijanye n'uruhara rw'igisirikare cy'u Burundi mu ntambara yo mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingaruka zayo ku gihugu no ku migenderanire mu karere k'ibiyaga binini. Muri politike mu 2025 turaza kugaruka ku nzego nshasha zavuye mu amatora yavuzwemwo ubusuma bukabije n'indyane mu mugambwe CNDD FDD. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho tuza kugaruka kwihonyangwa muri rusangi ry'agateka kazina muntu vyaranze mu mwaka wa 2025 ivyavuzwe ku mugwi CNDH na CVR n'ibindi twabateguriye. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana anabagiye kubabwira indinganizo ya kino kiganiro kidasanzwe Fokode yabateguriye. Urakoze Gilbert, mboneyo nakanya kuramutsa abamaze gushaka ku murongo ariko batwumviza nabaza kudushikira mu kanya. Uno munsi rero tuza kuba dufise umutumire umwe rudende muri kino kiganiro ari nawe aza kudufasha guca hirya no hino ibi bisata bitatu vyaranze igihugu cacu muri uno mwaka wa 2025 uri kurarangira. Uwo mutumire nawe ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye mwiriwe kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baratwumviriza bose n'abazokumva mu nyuma kino kiganiro. Murakoze ngo twama tubigenza rero muri bino biganiro. Ikiganiro kiza kuba gifise kwa kundi nyene ibice bitatu. Mu gice ca mbere niho umutumire wacu aza kuciga nino ibibazo vyaranze politike muri umwaka wa 2025, ivyaranze agateka kazina muntu hamwe n'ivyaranze umutekano. Mu gice ca kabiri ni kakaryo keza tuzaguha bariko batwumviriza kugira ngo bashobore kubaza ibibazo umutumire canke kumwunganira mu makuru bashobora kuba bafise nabo kuvyo azoba yashikirije. Mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma tuza kurabira hamwe umutumire aza kutubwira ico kogwa ico hinduka muri ivyo bisata bitatu twavuze hano hejuru. Tabibutse ko kino kiganiro muri ko muragikurikiranira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe ni wari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko, Alice Hakizimana na Gilbert Niyungeko nibo bariko barakiremesha. Gilbert ashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Gordiano, yitwa Niyungeko, nitwa Niyonkuru Alice. Murakoze ariko amazina arasa. Reka kabazo rero tugiye guhera mu kisata cy'umutekano nkuko mwavyumvise, ariko imbere yuko twinjira muri kino gisata Pacifique Ninahazwe umurongo w'Ifokode. Uno munsi umuntu abajije mu mungane abiri canke iryungane rimwe 2025 mu wita umwaka umeze gute kubera iki? Murakoze. Jewe uyu mwaka turimo bwa mbere ndawufata nk'umwaka w'agahinyuza. Ku rundi ruhande nkawubona ko ari umwaka waranzwe no gusubira inyuma mu bisata bitari bike. Muti kubera iki? Ndawise umwaka w'agahinyuza. Ni umwaka intwaro ihari yo kwa Evariste Ndayishimiye yakwije imyaka 5. Ubundi imyaka 5 nico kiringo c'intwaro, niko byari byaravuzwe iyarusha, niko nibwirwa shingiro ubundi ryavuye amasezerano y'Arusha ryavuga. Hanyuma kengo c'imyaka 5 nico bita legislature. Murabona ko inama nshinga amateka yari hari yaciye hava hakaza iyindi. Umuntu rero caraba wari witoje kurongora igihugu mu 2020 ivyo yageze ko muri 2025 tugasanga ivyo yari yaremeye vyaramunaniye. Yari yaje atubwira ko umunwa wose aje gukuha ivyo fungura, yari yaje atubwira ko imifuko yose igiye kuronka amafaranga, yari yaje avuga ko
aje kumvikanisha abarundi kubanywanisha yavuga ko arangije byo kudahana ibyaha bikomakomeye mu Burundi rero ugiye muri ikintu cyose yemereye abarundi usanga inyuma y'ikiringo ico kiringo cy'imyaka 5 atacakozwe atacashobotse ikiganiro cy'uno munsi niko ntigihagaze ku by'ubutunzi mugabo umuntu agiye muri rusangi mu buzima bw'abarundi n'umwiheburo barimwo urabona ko bateye bakena gose faranga ry'uburundi ryarataye agaciro inshuro zishika kongera ku majana 3 kwijana umva aho gushira amafaranga mu mufuko w'umuntu amafaranga yarakuweyo ayo amafaranga umuntu yari afise yarataye agaciro ntakishobora kugura ivyo yashobora kugura imbere yuko Ndayishimiye aza ubu inzara ihari noneho bivugwa n'uwari wabaye umushikiranganje wa mbere wiwe ko abana batakironka icyo bafungura batagikura naho twumvise ko umukuru w'igihugu vyamubabaje kumvikanisha abarundi byo biracari kure mu kwezi dusanze turi impunzi turacari impunzi abanyapolitike bari hanze aba societe civile turi hanze abanyagihugu indiri bari mu buhungiro ibijanye no guhana ibyaha nta vyakozwe nabo yasanze bapfungiwe ubusa baracapfungiwe ubusa ngira akarero gatoyi kuranga intwaro mu by'ubutungane ni Christian Butoyi umwabeshegwa ko yishe ababikira abantu bose baje bagwaye mu mutwe tumaze iyo myaka yose uko ari 5 rimwe tutavyibutsa ntiyigeze abikora nta butungane bwakoze agateka kazi na muntu karahungabanye ku rugero rutagira uko rungana tunamweretse abanyuruzwa ntacyo yabikuze urumva muri rusangi no mwaka wamubereye gahinyuza ko yabaye mubeshi canke ko yananiwe ivyo yemeye ntavyo yashoboye hanyuma usubira inyuma naho bica bisa n'ivyo byose tuza kubigaruka ko mu byo tuvuga agateka kazi na muntu ingene kasubiye inyuma ingene demokrasi y'u Burundi yasubiye inyuma biraza kugaruka nitwaje mu idonido mu byaranze uyu mwaka simboni gisata na kimwe dushobora kuronka naho woja mu by'igisirikare tugira tuvuge cyasubiye inyuma naco turabigaruka ko mukanya kuvuga ibyo yasanzeho byose yarabisubije inyuma uravye ingene ibintu byagenze muri uyu mwaka wa 2025 niba tuca tuvyigira muri rero kubganje umwaka gahinyuza umubeshuza ko yatubeshe kandi werekana ko yananiwe hanyuma umwaka wo gusubira inyuma mu bisata nka byose by'igihugu umwaka gahinyuza reka duhere ku gisata cy'umutekano nkuko mugenzanje yari yabisiguye ukuntu kino kiganiro kiza kugenda kirakurikirana Pacifique nahazwe murongoye ishyirahamwe Fokode iyo tuvuze mu gisata cy'umutekano nibihe bikuru mwashoboye kuronka ko amakuru mu gisata cy'umutekano mu mwaka wa 2025 ni giki cyabaye mutari mwiteze muri no mwaka muri ico gisata hanyuma mbega uno musi muravye ibi by'intambara y'Kongo ivugwa benshi ntibatahura igituma iyo ntambara ibandanya ireta kandi haratewe umukono ku masezerano y'Doha ni Washington hari amakuru y'ibanga mwa mufise n'abatubazo dutatu ndabutubariza rimwe kumurengera ako mutaza kuba mwatawe neza ndagasubiramo mwo kwishura ego murakoze umuntu agiye mu bijanye n'igisata c'umutekano mu gihugu nyene ico abantu bita umutekano nkaje umutekano hungabana hakavugwa bateye ivyo nta byavuzwe cyane mu gihugu nkuko byagiye biraba nko mu myaka y'imbere ya 2025 ntaho twumvise uyu mwaka bavuga ngo habayeho igitero ca gisirikare naho byagiye birashika nko mu kibira bakavuga ngo hariho ingwano zabereyeyo rimwe na rimwe ugasanga kenshi banavuga ko bashobora kuba ari abaroberi b'abanyarwanda ahanini ico gisata cy'iby'umutekano ikibazo nyamukuru cyagumye kigaruka ni ikibazo cy'intambara iri muri Kongo ni umwaka twagumye Burundi bwagumye bubura abasirikare batari bake umva twitwa ko turi mu mahoro mugabo igihugu kiriko kirabura abasirikare gisirikare ukabona ko gisubira inyuma mu mwaka hinjijwe abasirikare wanashima benshi cyane ku rugero mbere umenga ntibigifise nico bikurikiza kumwe vyahora kera ubu ntawe gukurikira mbega nka bya biharuro bijanye n'amoko biracubahirizwa iyo tuvuganye n'abasirikare baravuga ko ivyo biboneka ko bitagikurikizwa bagize imana bakaronka uwuza bayora uwuje wese bakamwinjiza mu gisirikare rero navuze nti igice kinini cyabaye
ibijyanye n'intambara iri muri Kongo. Twatanguye umwaka hariho ngira amabatayo ashika twari muri hafi 200, hariho abiri yabagwanira yaguma muri Sud Kivu bavuga ko acunze ngo ibice birimwo Red Tabara n'umugwi wa Nzabampema, hakaba n'igice kinini cy'ayo mabatayo ashika 16 yari kugwanira muri Nord Kivu. Ikibazo wasanga abarundi botanatahura kuko uvuze Nord Kivu biragorana kumva ico Burundi bugiye kuronderayo, kuko iyo bavuze ngo bakurikira Red Tabara bayivuga muri Sud Kivu, muri za hariya bita ngo muri Haut Plateau. Mbe bagiye muri Nord Kivu bugiye mu gice cegereye u Rwanda, umuntu aca yibaza ivyo ari vyo. Ni ikibazo twagarutse ko kenshi, ko bavuga ko bagiye gufasha leta ya Kongo kugwanya umuhari M23 umuhari w'abakongomani baharanira agateka kabo, bavuga ko bakeneye kugaruka mu gihugu cyabo kuko bari bamaze imyaka itari mike ari impunzi batemererwa kuba iwabo. Intambara muribuka umuntu abaye nk'usubira inyuma gato, kw'imbere muri 2023 Burundi bwari bwarungitse icese abasirikare buvuga ko bugiye kuba hagati y'abashamiranye, zari ingabo zarungitswe mu mugwi wa East African Community, mugwi w'ingabo za East African Community, kugira ngo ufashe kuhaboneka amahoro muri ico gihugu. Ari muri n'ikiringo uwo muryango watwagwa na Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi, vyitwa ko ariko arafasha ingingo z'umuryango ko zija mu ngiro. Ariko uwe muri 2023 niho ndiko ndashimikira aca mu kwezi k'umunani aja muri Kongo Kinshasa, aragiranira amasezerano n'umukuru w'ico gihugu, bavugana guhana abasirikare baza kumufasha kugwana. No kuvuga aba yafise ingabo zitwa ko ziri hagati y'abahanganye, yongera acagirana amasezerano n'uruhande rumwe mu bahanganye ingene amuha abasirikare bamufasha kugwana. Twabivuze ko kenshi ingene abasoda b'Uburundi bagiye bambaye umwambaro wa Kongo, bagenda binyegeje bitwa ko ari abasoda ba Kongo. Uburundi inama nshingamateka ntiyamenyeshwa yuko hari ingabo zirungitswe hanze, abarundi ntibabimenyeshwa ko hari intambara tugiyemo. Nibuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko yanabivuze ko yabibagije perezida w'u Burundi akamuhakanira ko ivyo bintu bidashoboka, atabiriho, yuko agenda kwifatanya n'igihugu cya Kongo mu ntambara iri muri Kongo. Ariko mu kwezi kw'icumi muri 2023 niho hatangura kuboneka amakuru y'abasirikare bariko barapfira mu ntambara ya Kongo. Nibuka hariho nk'umajoro yitwa Ernest Gashirahamwe. Igihe rero dushize ahabona amazina y'abasirikare bari bapfuye, niho vyaciye biboneka ko igisoda cy'u Burundi kiriko kiragwana hamwe n'igisoda cya Kongo, kandi ko abasoda b'u Burundi bariko bapfa bambaye ibendera rya Kongo, bambaye umwambaro wa Kongo. Abarundi bose iyo nkuru isohotse baratangara ingene ivyo bintu bishoboka. Hanyuma kandi hacanze ikibazo ingene abantu bitwa ko bariko baba hagati bariko bagwana iyo ntambara. Murazi ko ingene ibintu byabandanije gushikaho izo ngabo za East African Community zitinda zikavayo. Uburundi bumaze kubona ko byamenyekanye buremanga ko burimwo muri iyo ntambara, ko bagiye gufasha uruhande rwa Perezida Tshisekedi. Ikibazo nyamukuru cyagumye ngaho naco cyagumye ari ico kubaza cy'abo basirikare bariko barakorera ingene bagiye bahembwa. Habaye makuru yavuga ko bahembwa umusoda umwe wese yaguzwe amafaranga atari make. Ico gihe havugwa yashika ngo 5,000 by'amadolari ku musirikare. Gushika ubu igiharuro ntikiremezwa neza ngo tumenye amafaranga Kongo iriha umusirikare w'u Burundi. Ariko abasoda b'u Burundi ingorane bariko bagirira ku rugamba ico gihe nuko bagenzi babo babwiye ati mwebwe nimuje imbere, mwebwe nimwe muri ko muca amahera, mwebwe nimwe muhembwa. Abasoda b'u Burundi nabo ayo mafaranga batayabona, amafaranga ntayo babona, bahabwa amadolari 50 ku kwezi. Uko twabiduza tuvuze induru bagenda barabadugiriza gato gato, ugasanga nayo babadugirije aboneka bigoranye, gutyo gushika n'uyu munsi izo ngorane ziracyariho. Ko nk'ubu abasirikare bariko baragwana bavuga ko baheruka guhembwa mu kwezi kw'indwi, kuba kwaciye amezi 5 badahembwa mu rugamba barimo. Abasirikare rero bagumye bapfa gose muri urwo rugamba. Rero tugiye ku mwaka wa 2025
ibishasha byaciye biza nuko intambara iri muri Kongo yafashe umurindi udasanzwe, umuhari M23 uza gufata ibisagara bikomakomeye. Ubundi baravuga ngo uzoguma ngo hiyo mu maperiferi, nuko bakagufata igisagara ca Goma. Igisagara ca Goma carimwo ingabo nyinshi cyane, bigwanisho byinshi, makuru yavuga ko bahanategurwa ingene baca batera u Rwanda. Rero baza gutangara ingene nko mu kwezi kwa baja mu kwa mbere, igisagara cyahavuye gifatwa, harakurikira igisagara ca Bukavu, bisagara bikomeye cyane byo muri Kivu. Biragiye wa muhari urafashe intambwe idasanzwe. Abasirikare b'abarundi nabo aho hose baguma ahafatwa bahahunga baja handi. Rero tugira kubura abasirikare bacu bahapfira ari ndiri, bamwe bapfa imiryango ntibimenyeshwe, abandi bishitse bagatahanwa ibiziga, ugasanga bahambwa mu kinyegero. Umuryango bakawubwira bati murabe ntimurenze abantu bake cyane, sinzi ko umuryango wekurigwa kurenza abantu nka 15 baje gushingura uwabo, bakababuza gukora ibigandaro, imiryango ikabaza indishi, abandi nabo bakaguma ngaho batazi ababo iyo bahereye, ibintu bikaguma ari bibazo bimeze gutyo. Gushika uyu munsi nta gitigiri kizwi cy'abasirikare bose hamwe bamaze kugwa muri iyo ntambara, ariko mu bihe bitandukanye nko muri 2025 mu kwezi kwa mbere harapfuye abasirikare batari bake, mu kwezi kwa kabiri barabandanya gupfa batari bake, mu kwezi kwa kane naho nyene baravuzwe, no mu kwa gatanu abasirikare bapfiriye muri iyo ntambara. Ubu rero niho mu mpera y'umwaka twasubiye kumva izindi ntambara zasubiye gukomera. Hari haciye igihe c'amezi y'agahengwe, aho biboneka kumenga intambara ubu zitumbereye kuja gufata ikindi gisagara gikomeye kigira gatatu, igisagara ca Uvira ari igisagara kiri ku rubibe rw'u Burundi. Intambara rero buzaje nyene ku mbibe z'u Burundi, n'ibice biriko birafatwa usanga ari bice vyegereye cyane u Burundi. Hariko haravugwa nka Ruvungi ivuga ko yafashwe ejo, ivuga ko yafashwe ejo, ni ruhande yo mu Cibitoke. Uriko uravuga ibice nka za Kamanyora, bavuze ibice nka za Katogota, ibice abantu bose nko ku rwego rw'u Burundi mu za Cibitoke n'ibice babumva bari kumwe. Ni intambara muri kino gihe n'abarundi batanguye kumva nyene kumenga yabashikiriye. Tuvugana n'abanyagihugu bari aho mu Cibitoke za Rugombo, hari abanyagihugu batubwira ko batagishobora kuryama kubera ibikoho bumva, haba abavyumva abasoda ngo bariko baritegura mu kibira bakumva ibikoho bikomeye, n'ahandi bavyumva biriko birasira nyene ku ruhande, biriko bivugira ku ruhande rwa Kongo, bakumva amabombe. Hanyuma murazi ko muri nondwe hari n'ibombe yakorokeye mu Rugombo. Abanyagihugu rero baho muri ivyo bice baravuga ko bafise ubwoba bwinshi, bibaza ko nabo intambara ishobora kubashikira. Ikindi turiko turumva mu ntambara iri kwiraba ubu, n'abasirikare bo nyene ingene bayivuga. Iruhande yuko abasirikare bahora batubwira ko batumva ico bariko baragwanira, ubu hagiye ko urundi rugero aho twumva abasirikare bafise ubwoba. Ndiko ndavuga ibi narabonye nk'ibintu kiriho gikunze kuca kitwandika ko cyo gifata ko turi kutugira propagande ngo y'umwasi. Ngomba ndababwire ko twebwe tutigira tuvuga na rimwe amakuru avuye hanze. Amakuru yose Fokode itanga cyangwa ivuga ko abatanzwe n'abarundi, tuyahabwa n'abasirikare bonyene bari ku rugamba, tuyahabwa n'imiryango y'abasirikare, tukayahabwa n'abasirikare babasigaye mu gihugu. Amakuru yose Fokode itanga nta na rimwe Fokode yisunga amakuru yo hanze. Ngaha nobaha akarero gato bari kwatwumviriza kugira baze no kubitahura. Nko muri nondwi mu ntambara zariko ziraba, nko ku ruhande usomye ibinyamakuru vyegereye M23 baranditse cyane ko bariko baraswa, baterwa amabombe n'ibikoho bihagaze mu Burundi, bikaheza bikayatera kuri Kamanyora. Hariho n'ikinyamakuru cegereye M23 cyanyandikiye kisaba ko nobaha ikiganiro nkagira ico mvuze kuri ayo makuru.
muze murabe gushika uyu munsi nta na hamwe nko muri Fokode twari bwigere twandika ico kintu cyuko habayeho ukurasa muri Kongo ibikoho bihagaze mu Burundi kubera ico gihe tutavyandika nta munyagihugu numwe yari bwigera tubwira twarabagije abantu bari mu Cibitoke batari bake baratwandikira twaza tuti hari umuntu yobahagaze mu Cibitoke ubunyene abatwandikiye bose twaza tubabaza tuti haravuga yuko hari ibikoho biriko birasa ikamanyora bihagaze mu Burundi mwebwe hari ibyo muri ko murabona mwebwe hari ahantu mubona inkoho zirasa muri Kongo bose bavuga bati twe ntavyo tubona kuri Rusizi hirya Rusizi ariho birasa bigenda muri Kongo ntitubona ko hari ibintu bihagaze mu Burundi biriko birarasa bamwe barambwira bati baza nk'abari mu Rukana wumvirize ko bo hari ibyo babona rero gushika nko kuwa gatanu nta muntu numwe yari bwatubwire ko hari inkoho yarashe muri Kongo ihagaze mu Burundi ariko mvuze ntigushika kuwa gatanu kubera ko kuwa gatanu ku mugoroba iyo nkuru twayiherewe n'abasirikare b'u Burundi kuvuga ubu natwe muri Fokode turashobora kwemeza ko hariyo ibikoho vyarashe Kamanyora bihagaze mu Burundi ubu turashobora kuvyemeza kuko twavyiherewe mu gace ka Pacifique nazo barasa Kamanyora bakatubwira ko igituma twanabaje ico kibazo ni kubera iki none abanyagihugu tubaza barasa Kamanyora barasa ivyo bikoho biri mu duce tw'u Burundi umusirikare nico ngiye gusigura umusirikare namwaje ni basirikare nabaje nti mbega none ni kubera iki abanyagihugu bahariye mu Rugombo bo bavuga ko batigeze babona ivyo bikoho aravuga ati ibikoho vyari ku nkengera za Rusizi ku ruhande rw'u Burundi niko yatubwiye ati kandi urumva ushaka kurasa Kamanyora ntumanuka munsi muri vale nico gituma bitajabukanwa ati kandi urumva byajabukanywe ku ruhande rwa Kongo byari kuca bigira n'ingorane tugasanga baranabiteye turabuze n'ingene tubisubize nyuma ikindi izi ntwazangabo zikomeye mu gisirikare zambwiye nuko amakuru yoyo atangwa na za M23 n'abayegereye bo bavuga ko harashishijwe vya bikoho bita niba ko ari B21 za Orgue de Staline B21 yavuze ati sibiki yambwiye ko atari bijya yarambwiye ko bitijya ziriko ziranasaza ati ntabwo ari bijya badeprashije batwara aho hantu sivyo izina ry'inkoho yambwiye aha je vais m'excuser ko nari umusirikare hariho ivyo nsanga nanje ntafise mu mutwe ndabona ko izina ntarifashe ndashobora kumunyandiko kurigarukana nkarizana ariko inkoho bakoresheje ntabwo ari zijya bavuze bambwiye izindi kandi yavuze ko bahagaze n'ivyo ku ruhande rw'u Burundi hariya mu Cibitoke ku nkengera za Rusizi bararasa Kamanyora ico ubu turashobora kucemeza mu gihe muri iyo ndwi yose ataco twigeze tuvuga ko abandi bose bariko barakivuga ikindi twumvana abasirikare turiko turavuga nayo navuze ntigishasha n'ubwoba buri mu abasirikare b'u Burundi muvugana ntibumva na gatoyi ko bashobora gutsinda urwo rugamba nico kintu gitangaje sinigeze mbona na rimwe mu buzima bwanje mu myaka yahera aho umusirikare bavuze ingwano uwe nyene wumva afise ubwoba kujya kw'abasivile cyane akanabarusha ubu n'ubwa mbere ndabyumvise ubundi kera hose yumva baraja mu ngwano bagapfa zikiri mu Burundi ariko abasirikare bama batwereka la fierté yo kuja ku rugamba bama batwereka ko bavyishimiye kubijamo ubu siko bimeze na gatoyi abasirikare bo mu mpande zose baba abasirikare abahoze mu cyakera baba bahoze muri iyo mihari igwana FDD canke FNL baba abasirikare binjiye inyuma bose wumva iyo ngwano atayo bakeneye batumva ico bariko baragwanira mfise ama audio menshi cyane nuko tutari buyashira habona twaducishije agatwe abantu baba abaturungikira ama audio yabo batubwira iyo banyegeye batubwira ingene bahunze batubwira yabaye ko batubwira ingene basanzaye baba abarungikira ama audio imiryango yabo dufise benshi bariko barabwira imiryango ati naka yapfuye twari kumwe vyagenze uku abajya basoda batoyi benshi ntibazi na drone bajya bato kuko bo bavuga ngo ni indege bavuga ngo ni indege zibarasa ngo turinyegeje mu kugira ngo indege ntizitubone ngo
nimwabona haciye ukwezi ntasubiye kuvuga muraca mumanika ihema kazoba kabaye ati nanje nije nsigaranye ibintu byo kwa naka utuntu twiwe twari utunutu ati tubandanya twiruka sinzi ko nzobishikana ngo ndabibazanire ninasanga ati kuko n'ivyo wanje ntavyo nzi ko nzobishikana tuguma twiruka ari naho nzobita ariko nshobora no kudashikana jewe ndabona uko bimeze ko nshobora kuhapira mfise ama audio ngirashika nk'ijana avuga ivyo bintu ari amajwi y'abasirikare. Ariko imbere ko mubandanya Pacifique kumbure musigurire abariko baratwumva igisirikare cy'u Burundi kuba kizi ni igisirikare gikomeye gifise inguvu, hanyuma amabatayo ari ikongo ni menshi nkuko mumaze kubivuga. Twumvise intambara zabereye aho muri ko muravuga za Katogota canke Mwenga, abarundi bari bahafise tukumva bamwe ngo bafashwe 118, abandi muri Fokode mwandika ko hari n'intwazo ngabo zapfuye. Amakuru mufise kumbure mwoba muhabwa n'abasoda ku nsiguro y'uko kuntu batsindwa canke bafatwa mpiri biba vyagenze gute? Rero nkundiye ngira ngo twokongera akabazo gatoyi kijakajaye n'ivy'abasirikare bagwa muri Kongo. Pacifique nazwe twabumvise amakuru menshi yavuze ko hari abasoda batari bake b'abarundi baguye muri Kongo ariko bagahambwa mu binogo vya bose bimwe bita fosse commune. Ayo makuru mwamuyafise? Ayo makuru tuyahabwa n'abasirikare bonyene mpereye kuri iki cyanyuma bonyene. Hari nk'abasirikare abo bitegereye nibo kenshi usanga bariko baranabitanga vyoroshe. Abo bitegereye ubu ni nka brigade ya kane iri muri Haut Plateau, nibo batwandikira bavuga ati tutabarize igisirikare. Ubwa mbere bwo ati abasirikare benshi ntibazomenyekana kuko abapfuye hariho benshi bagenda bahambwe aho nyene. Hariho n'abandi batubwira ko ivyo bintu bategwa abo nyene bavuga ati twatewe n'indege, aho babivuzwe n'abatewe. Nabo nyene numvirije nk'amaudio yabwira imiryango ati uyu muntu yarapfuye kandi ntimuze mwitegeho igisirikare kizoba bikira kuko nta kiziga bafise, nta kiziga bigeze babona. Ati jewe twari kumwe, bari imbere yanje gato n'ahantu hanapiriye umuriyetenari hano yitwa Elvis. Ati bari imbere yanje gato, hanyuma haza bayita indege ariko abandi batwira ko ari drone, bakubita ibombe imbere, iyindi bombe ikubitwa inyuma yabo. Atabo bose ntitwatoye n'umwe, abo bantu bose nta numwe dufise, abo basirikare ntabo tugira. Rero akacabwira ati ntimuze mwitege ngo bazobazanira umuntu ngo mu muhambe cyangwa igisirikare kizobabikira kuko igisirikare kidafite ikiziga ntikibika, ntaco kibabwira. Ariko mumenye ko wanyu yamaze gupfa. Ati je twari kumwe, twari twarajanye aho handi hose, ati ndabizi. Urumva rero abasirikare bonyene barivugira bati hariho benshi bahambwa mu binogo rusange canke abwo mu mashamba ntibagaruke kubatora. Hariho bake batahanwa, hariho abatahanwe kuko nk'abasirikare bari hariya hari kambi bita Guantanamo hajya hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abo baratubwira ibiziga biba biriko birashika, ivyo barabitumenyesha. Nko mu mpera y'indwi batubwira ko hari ibiziga 15 byari bimaze gushika. Ibiziga byo byashitse muri ino ndwi navyo barambwira ibitigiri. Aho baravuga indege zibazana bakavuga ko hariho n'abasoza bakomeretse bazanywe. Ariko icuko hariho abahambwayo abatabwayo, ico naco nyene kiriho, kandi abasirikare bonyene ku rugamba nibo bavyivugira. Imbere yuko ntandukira ku kibazo Gilbert yambagije, hariho n'ikindi abasirikare baguma bagaruka ko nk'aba bakomeretse. Bambwira bati abakomeretse bibaye babagumiza muri Guantanamo, niho bariko baravurirwa. Guantanamo mu gisirikare bayita DCA passive. Ati bari ngaho niho usanga bariko baravurirwa abakomeretse buhoro buhoro. Ati abakomeretse bandi baca batwara ku ikambi y'igisirikare, ariko hari abandi batwagwa mu bitaro vyigenga. Aho niho abasirikare bazana akabaza bati ibitaro vyigenga ni ibihe bajanwamwo. Tinijya yitwa Tanganyika Care Hospital hamwe na CMCK yo mu Kinindo. Tivyo bitaro bibiri bwa mbere bwo ni bati ntitutahura igituma abasirikare bafise ibitaro vyigenga arivyo bajanwamwo. Ubundi gisirikare wamenga gishaka no kunyegeza amakuru y'abo basirikare bariko barakomereka. Ni kubera ikari ivyo bitaro bibiri bajanwamwo kandi vyigenga. Bo cavuga bati amakuru je ntayo mfise nayatangwa n'abasoda. Bo bavuga bati amakuru dufise
nuko ivyo bitaro ari byo kwa Prime Niyongabo. No kuvuga ni n'ibitaro binazimvye. No kuvuga Prime Niyongabo wenyene ariko arishorera ku bibazo bijyanye n'amagorwa abasirikare baba ariko baracamo. Ubundi umuntu yagira ati igihugu cyagishaka ko ibintu by'abasoda bitanamenyekana bo batwaye mu bindi bitaro vya leta, nimba ari natwe turashoboye ikarusi, nimba ari kwa Karede canke ibindi botora bakaca biga ingene aho hantu hakingirwa ntihagire n'ibanga risohoka, ariko batwagwa mu bitaro vyigenga kandi bizimvye cyane mu Burundi, bavuga ko byo bavyegukira Prime Niyongabo. Hamwe iyi ntambara tuma tugaruka nyene kuhera ku ntango yayo imeze nk'urudandaza. Urudandaza bwa mbere ku basirikare bafise amafaranga bahembwa bakoreshwa nk'abamercenaire, kumbure turakigarukako, ariko amafaranga ntaje kuri bo akaja ku bakuru. Ikigira kabiri naho abasirikare bo nyene ntwazangabo batwara igisoda biga kungukira kuri iyo ntambara, mu kwishorera, mu gukura y'ubutare, mu gukura y'ibitoro n'ibindi biza ari ibintu byabo. Ikiriyo kino kibazo abasirikare barakibaza, ni kubera iki ivyo bitaro bibiri. Arongarutse ku kibazo cyo kwa Gilbert yagize ati abasoda b'u Burundi ko twari tubazi bari abasirikare bubahwa, bari abasirikare barinda, bari abasirikare bataneshwa. Uyu munsi bigenda gute ngo basirikare baba abasirikare tuguma twumva bahunga urugamba rwose rubashikiriye? Murabi yo bahereye kuva muri Nord Kivu ibaye imyaka 2 bari mu ngwano. Ikintu tubabona ko ari uko bategwa bagapfa bakiruka, barategwa bagapfa bakiruka, barategwa bagapfa bakiruka. Biguma ari ivyo, niyo nkuru iguma igaruka ahantu hose. Mbere iyi ntambara iri kwiraba ubu uyiravye womengo Ndayishimiye yari yanagerageje guhindura, hari ivyo yari yahinduye, yari yizeye ko iyi hari kigiye guhinduka aravye ko urugamba rwagiye rwagenda ahandi. Ivyahindutse nibiki mufatiye ku makuru ava mu gisirikare co nyene. Ikintu cya mbere cyahindutse nuko bafise ibigwanisho batari bafise imbere. Barafise ibigwanisho byinshi kurusha uko intambara yari imeze bakijamwe bwa mbere, kuko abasoda bacu baridoga ko bagenda bafise ibigwanisho biri nyuma cyane barabiye ko bagwana. Muri kino gihe bavuga ko bafise ibigwanisho bikwiye. Nk'akarorero muri ino ndwi abasirikare batari bake bari nko mu ikambi yo ku Mukoni i Muyinga baratwandikiye bavuga ko muri ino ndwi muri iyo kambi gusa hinjiye ibikamyo bijya bikwegana bishika 30. Ivyo bikamyo byaje byuzuye amabombe, byuzuye amakontenere, bavuga ati arimo amabombe n'ibindi bikoho bikomakomeye. Ivyo bikamyo byapakuruwe imisi 3 mu ikambi y'Imukoni i Muyinga. Nimwibaza Pacifique nahazi mbere ko mubandanya yuko mu Burundi bashobora kubagiriza yuko Fokode imena amabanga ya gisirikare kandi akaba ari tegeko bikaba bihana. Na mabanga gisata twatubikije umuntu amena aya abikijwe. Nta muntu amena ibanga atabikijwe. Je ntaje bambikije. Musi bavuze ko ari banga bambikije, baje bantege ndarimenye nta banga bambikije. Rero intambara biraboneka ko bari bayishize mu ingufu. Ibikamyo 30 bizanye amabombe ariko apakurwa mu ikambi y'Imuyinga. Bakavuga ati byinshi bamwe muri ibyo bigwanisho bica binyarukanwa bikajyanwa muri Kongo. Haravuzwe gose ingene igisoda cy'u Burundi bakoresha ijambo ry'igisirikare pirone, ijambo pirone ingene ryakoreshejwe gose muri ino ndwi. Hagumye haba uko pirona y'abakamanyora yaba ibindi bibanza byose bafata. Haratewe amabombe menshi cyane muri ino ndwi, ivy'igisirikare cy'u Burundi kiboneka ko gishobora. Ubwo no ruhande rumwe. Kuri ubwo ruhande rw'ibigwanisho nyene, uruhande rw'u Burundi ubu rurafise amadrone, rurakoresha amadrone nago ibitaboneka mu ntambara z'imbere. Ariho wumva mvuga nti ubu byaboneka ko bashyize mu ingufu. Hariho nk'akarorero twatanze, umukuru w'igihugu aheje gufata urugendo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naranditse nti yasize atanze amategeko akomeye y'ukunungika izo ngabo n'ivyo bigwanisho ku rugamba. Hariho nk'umugwi w'abasirikare 8 bari bamaze iminsi bariko bigishwa bari bamaze amezi bigishwa gukoresha amadrone y'intambara hariya muri kambi ya Muzinda. Bari abasirikare 8 bigukira iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi. Abo 8 kombore mu byo shobora kuza no kugaruka ko
ingene batorwa ni ibintu wumva bitangaje. Intwazangabo 4 abasuzo ofisiye 4 bagiye kurabira nk'ibi by'amoko bivugwa mu gisirikare cyari citwa guteza gukoresha amoko yose cyo kimwe. Ukumva izo nyigisho bamwe mu bazirimwo baratubwira bati twisanga turi 8 umututsi umwe n'abahutu 7. Ati n'uyu mututsi umwe yagiyemo kubera ko yari yaravyigiye muri Somalia. Tubundi nta mututsi yashobora kuja muri ico kintu, byatereza kuba bigenewe abasirikare b'abahutu gusa, kandi abampaye makuru n'abasirikare b'abahutu, ntabwo ari abasirikare b'abatutsi. Bo bavuga bati ibi bintu bariko baratujanamo turabona ko bizoduteza ingorane zikomeye muri kazoza. Ati wanashima bitwa ko bariko bariga banafashwe neza, umwe wese bariko bariga ku munsi ruhande y'umushahara hembwa yabate ahabwa 40 ku munsi. Amafaranga menshi cyane 40 mu Burundi bw'uno munsi, ariko kandi uyafise asomba ubutayaronka. Hanyuma ariko kumva ko naho bimeze uko hageze ko babwira kuja muri Kongo information ntiyari bwahere mugabo ndayishimiye yagiye bavuze bati ubu ya madora ateza gukora. Bamwe bariko bariga barungike bateza kuca bagenda muri Kongo, bambwira nk'umwe ngene bamusanze iyo yanyigiye adashaka kuja muri iyo ntambara, basanga yanyigiye ariko atinda baramutora baramujana. Hoba hariho n'abahunze mu bakoze iyo formation, ariko urumva bagize iyo formation baci bajana gukoresha ayo madrone. Kuko Uburundi nabwo buriko burakoresha amadrone nkuko ku rundi ruhande rwa M23 nabo nyene bakoresha amadrone. Urumva ko igisada wa Mengo cisununuye mu nguvu zikoresha. Ikindi kintu cyakozwe n'igiki cyabaye cyukongereza ingabo ziri ku rugo rugamba. Abasirikare bose mu makambi batwandikira ubu batubwiye ati amakambi arera. Hari nk'umusirikare ari mu ikambi y'Inyanzarake yatubwiye ati ikambi yacu ubu nimba turi benshi twaba turi nka 30 mu ikambi yose, abasoda bose baragiye. Ubu byumvirije rero usanga ari hose ari uko bamwe akatubwira bati nk'aba basirikare b'amapete ya lieutenant nta muri lieutenant usanga asigaye mu Burundi, baragiye bose. Muronka aba chef do peloton n'amakompanyi mbere usanga ari mu minwe y'abalieutenant baragiye. Aba majoro nka bose bariko baragenda. Mu Burundi usanga hagaragara bageze ku rugero rwo kwiyumvira kuja gutora abanyeshuri muri SCAM ko ari bo boja kurongora amapeloto n'amakompanyi, kubera ko babuze ingabo, babuze abaja kurongora abandi ku rugamba. Abanyeshuri muri SCAM nabo barashobora gushikirwa umwanya wari wose. Abapolisi ejo bariko baranyandikira ko mu makomisari atari make bariko baratorokanya abapolisi b'abagabo, abagore batabatoramo. Nabo nyine abapolisi bariko bambira ko bafise ubwoba ko bibaza ko bagira bajanwe muri iyo ntambara. Umusirikare ndamutelefone twahora tuganira nkamubaza mwebwe bimeze gute, uzabumva ngo nta makuru mfise ngo ubunanje bariko barantwara riko ndagenda. Abandi mu miryango ukumva babasezeye barira bati birashobora ko ari ryanyuma tubonanye barantwaye muri Kongo, gutyo. Rero umbagije abyo byose ndabizanye ndiko nishura cya kibazo. Abo bantu bariko baneshwa gute tuzi zari ingabo zikomeye, no kuvuga hasizwemo inguvu zose zishoboka z'u Burundi, ibigwanisho vyaje, abantu bagwijwe. Hariho n'abasirikare ejo icyo narembuze benshi bakumbura bashobora kuba batari bazi, nuko Burundi bufise amabatayo bwarungitse kure cyane. Hariho bataillon iri muri Kindu sinabanje guharura neza ibyo byose ni ku birometero menga bishika nk'ibihumbi 2 uvuye ku Burundi. Kibaza ingene batwara batayo yonyene nk'Ikindu. Hari indi bataillon iri Karemi, kumburengira nabo babaye barategekanya ibibaza bati hamwe M23 yobandanya ija kure tube dufise n'abandi baza gutangira muri ivyo bice. Ariko abo bose muri no misi bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura begereye hariya batubwira bati ubu hari indege tubona igumiza izana abasirikare b'abarundi ibashikanye. Abo basirikare bakacaburira amakamyo bakaca bajanwa muri Kongo. Bwa mbere ivyo bishoboka gute? Abasirikare baza n'indege bova he ku buryo umuntu bacaburira amakamyo bakaca batwarwa muri Kongo? Baba bavuye he? Rero niho nagiye kumenya inyuma kwabo basirikare bariko baraza ari abakugwa muri za bataillon ziri muri Kindu no muri Karemi baca bajanwa ku rugamba. Ubundi yambwiye ati amakambi by'ukuri asigaranye basodubu mu Burundi nabiri gusa. Ni BSPI icunga umukuru w'igihugu tirafise nk'abashike 200,
ni polisi militaire nayo icicunga umukuru w'ingabo z'u Burundi prime niyo ngabo ati aho hariho nk'abasoda n'igihumbi ati izo nizo zisigaranye abasirikare ahandi hose ubu haragaragara kubera bagiye rero urambagije abasirikare b'intwari baragwijwe bahaye ibigwanisho bikomeye ni gute n'ubu uko habaye intambara twumva ngo yabaye bahunze yabaye aha bahunze bishoboka gute ni ikintu gikomeye mu rugamba gose nico bita la cause umusirikare naho yoba akomeye gute akaba tumva urugamba agiyemwo kaba kabaye ikibazo nico cyonyene nimba ejo n'abaroberi ba CNDD barashobora gutera naho ataho bafashe baragerageza bakigwana ko bagakora ibyo bashoboye nimba umusirikare wa kera nawe baramurunga ikavuga ati aha turagomba duhone ntaho badufatana nuko umwe wese muri abo babiri iyo bavuga ati ndazi icyo ngwanira ndagwanira banje niko ngwanira banje ndagwanira abana banje ndagwanira bene wacu jewe ndashaka mfe ariko bo baze babeho umuntu umwe yaranyandikiye ejo ambwira ati ndagusabye uzumbarize kino kibazo abasirikare nimba bo baronka muri Kongo mugwanirande muri ko mugwanira umurundi muri ko mugwanira umukongomani muri ko mugwanirande muri ko mupirande icyo kibazo uwo muntu ati genda ubambarize urabwira nti uko nyene ukivuze nzokicisha mu iryo jambo nimba hari umusirikare azoshaka kwishura aze yishure muri ko mugwanira nabo nyene bagira uko nyene turi ko tugwanira nde nibo ntaco bumva ngo hamwe bo twaka ngaha ngo abacu barapfuye ngo ibyacu birapfuye ntabyo mu mutima wabo nta biriyo nibumva ngo batwatse ruvungi karabaye ngo batwatse ahandi hose bagira bakangu ibara biragoye kuri twebwe nta na hamwe si wabo nuwa batwaye bafata ko arabacangero nabo nuko bo bari amagara yabo gusa bagira bati tugira tuhagwe tugira dupfe ataco dupfira nico cyonyene ubundi abasoda bakomeye turabafise ubwabo nta musoda agwana sans cause watsinda urugamba nibishoboka mu gihe atavyumva nibishoboka ego Pacifique nazwe hari akabazo naratangwe kubabaza nkitangura nakabazo kajanye n'ukuntu abantu badatahura ingene iyo ntambara ibandanya ireta ku rubuga rw'intambara kandi twabonye Evariste Ndayishimiye niko uburundi ntibwigeze butumwa ko ngo bugira uruhara mu masezerano yaba i Doha yaba ni Washington ariko Evariste Ndayishimiye yaratumiwe na President Trump hanyuma arahabwa n'ijambo aravuga ariko no munsi abantu bari biteze yuko ata rusasi rusubira kumvikana ku rubuga rw'intambara uno munsi ahubwo intambara yakomeye hari insiguro mufise boba babaha kubera iki nkuko mubivuze abo basoda baguma bazibira yuko abo bagwana muri Kongo batoshika ibuvira bibamariye iki inyungu ni yahe muri ivyo byose ku buryo amaraso y'abana b'abarundi abandanya sesekera mu kindi gihugu amakuru mufise nayahe gute tubona umuntu agiye kuvuga yuko ashigikiye abasinya amasezerano twumva yarungitseyo abasirikare ku rugamba baguma bagwizwa n'ibigwanisho hanyuma n'intambara ikabandanya kubera iki kirabandanya ego iki ni kibazo gikomeye cyane ubwa mbere bwo ubiravye amasezerano yagiye gusinywa mwese uvuga ati amasezerano y'amahoro mugabo zurabe ahantu hose ibinyamakuru byose bikomeye ku isi bica bishira ko kabaza ubwo nyene koko n'amahoro koko abayagiyemwo bo barayemera hariho benshi bagarutse ingene bwa mbere afatiye kubasinye bo nyene ugiye ukabaraba perezida Kagame w'u Rwanda na perezida Tshisekedi wa Kongo n'ubwa mbere twabonye abantu basinya amahoro bataramukanya ahandi hose ikimenyetso cy'abantu basinyiye amahoro no kuramukanya abo bantu ntibahanye ukuboko sinibaza ko n'amaso yabo yigeze ahura genda baravye narakurikiye gose nta na hamwe nabonye umwe araba mugenzi we amaso yabo agahura ivyo ni ibimenyetso by'abashamiranye ntabwo ari ibimenyetso vy'abari bagiye kugira amahoro naba rero uburengira bo bararabanye imbere y'umubonano bagiranye imbere yuko bajaho basinyira amasezerano harabaye mubonana imbere nawuzi ivyahavugiwe sinzi ko mwoba mufise ko amakuru nta makuru ndabifise ko ariko ivyo byose byavugiwe aho tutabona navyo yingira ntibyagenze neza kuko abantu bavuye kuvugana bakaba bumvikanye ubabona baza batwenga ariko zo barabe
burya uko abantu bifata byo nyene biravuga kurusha n'amajambo baza gukoresha ku bwanje. Hanyuma wumvije n'amajambo bavuze, umwe wese aragira ati ku ruhande rwanje amasezerano nzo yashira mu ngiro, bipfuye azoba ari uwundi. Umwe wese yavuze uko. Yaba perezida w'u Rwanda yaragize ati twe ku ruhande rwacu ntacyo tazokora kugira n'amasezerano y'amahero aje mu ngiro, ariko ku rundi ruhande ntitubizi. Uwundi nawe nyine ugasanga avuze uko nyene. Ari ico gihe cugira uti hano hantu habaye amahoro arabaho abantu batizerana, sindabizi. Rero ikibazo wambagije nagiye kuki utambagije, reka nje kuki umbagije uti perezida Ndayishimiye nawe yaratumiwe mu biganiro byose twakoze uyu mwaka w'ino ntambara ya Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'ibi biganiro byagiye birakorwa. Twagiye turavuga ingene bitangaje ku Burundi uretse igisirikare cya Kongo arico gihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi muri iyo ntambara. Ubu ibiharuro by'ubu bariko bageze nko mu basirikare 15, kuko batubwira ko hariyo bataillon zoba zigeze kuri ubu hariyo bataillon 25, hariho n'izindi nka zibiri zoba ziriko zirategurwa zigira zigenda. Bataillon 25 kuvuga turi mu bihumbi 15 by'abasirikare. Rero nico gihugu kigira kabiri muri iyo ntambara mu kugira abasirikare benshi aho hantu. Ariko ico gihugu ugasanga haraba ibiganiro ntikinavugwa, haraba amasezerano ico gihugu ntikivugwa. Kiravuga cyo nyene ko hariho impamvu zituma kija muri iyo ntambara, mugabo izo mpamvu ntaho zanditse. Umuntu akibaza bavuze bati nk'ibi vya FDLR bavuga ko yokugwa muri Kongo, kandi izwi ingene imaze imyaka ikorana n'abategetsi b'u Burundi. Twagira tuti none iyo FDLR ubwo ntizociza mu Burundi kuza kuduhungabanya natwe igahabwa, ahubwo ari nayo yigarurira igihugu. Batwese twagira tuti hariho byinshi u Burundi bwateza kuba buriyo ku buryo nabwo budafashe ivyo bwiyemeje, naho nyine atamahoro azobabonetse mu karere. Rero omengo aho twavuga twarumviwe, kuko ubu twagiye tubona aratumiwe, ariko ntatumiwe ngo agiye mu masezerano nawe ngo ari mu basinya amasezerano. Mu bibazo by'u Burundi byavuzwe, wumvirije n'ijambo ryiwe ryaciye risa n'ivyo twari tumaze igihe tuvuga mu biganiro, kuko nawe yavuze ngo u Burundi burafise uruhara rukomeye mwishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Bisigura ko u Burundi nibabwihoza atakizovamwo. Numva bitera bihura n'ivyo twari twaravuze yuko u Burundi nabwo nyene bukwiye gufata des engagements zibonekana, nka cyane cyane nko kuri ico kibazo ca FDLR tubona gishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cacu. Hanyuma imbere yo kugenda rero niho bica bisigurika. Imbere yo kugenda abanje kurondera ibigwanisho bikomeye, arabirungitse ku rugamba, agwije abasirikare benshi bashoboka abarungitse ku rugamba. Bisigura iki? We yari yiteze iki agiye muri ivyo biganiro? Agiye kwerekana ko ari incontournable mu ijambo ry'igifaransa, nta gishoboka na jewe ntarimwo. Yari yiteze ko ku rubuga rw'intambara abasirikare biyiwe baza kwerekana ubudasa. Buriya nico umuntu avuye i Bujumbura akagenda i Washington avuze akagenda kuvuga ko atakizoshoboka atarimwo, akaca asiga yongereje ibigwanisho n'abagwana. Ubutumwa ni nditeze ko nza kuronka inkuru ikomeye ndi Washington, ku buryo abari ngaho bose baza kumenya ko hari ico maze muri iyo ngwano, batakwiye kubandanya nanje batamparuyemwo. Ariko rero igiharuro ciwe gushika ubu kirapfuye. Gushika uyu munota abasirikare b'u Burundi aho bariko baragwanira hose bariko baraneshwa. Urumva ico giharuro kirapfuye, ariko ikiboneka cyari ico yashaka ko agenda hariya yere afise inguvu akerekana nawe icyamaze. None ntabiboneka ku rugamba ico giharuro chance tubona, ahubwo ya Uvira agwanira na nyine wayimbaje kubera iki Uvira biraboneka nayo nyine gituma Uvira nico gisagara gikomeye kiri ku rubibe rw'u Burundi, niryo hemero risigaye ry'u Burundi. Urumva Burundi buriko burakipuzwa hose, bwo nyene bwari yugaranye bwugara imbibe bwahana n'u Rwanda. Urubibe rwonyene rukora by'ukuri gufasha kwinjiza ibidandazwa mu Burundi, gufasha ingenzi abasohoka n'abinjira mu Burundi, n'urubibe rwa Tanzania. Niyo Tanzania muri kino gihe urabona hatanguye kuza haraduka ingorane. Mu misi heze murazi mu gihe cy'amatora hadutse imigumuko ikomeye muri Tanzania
ko byagezaho urubibe rw'u Burundi na Tanzania guhugagwa abantu ntibasohoke nibinjire n'ubu urumva ko havugwa amakuru y'indi migumuko ishobora kwaduka atabuze ngene izogenda no kuvuga rwa rubibe rumwe gusa rusigaye nago nyene rushobora kugira ingorane rero ahandi hitwa ihemero rya risigaye n'ubwo rubibe rwa Kongo aho rwinjira Uvira iramutse ifatwa igafatwa n'abo Burundi bwagize abansi kandi bo batari abansi b'u Burundi M23 kuva mu ntango yagunye ivuga ko urugamba rwayo atacu rupfana n'u Burundi ko urugamba rwayo ari urugamba gwerekeye igihugu cyabo cya Kongo rutarekeye Burundi rero ubu Burundi bwonyene bwo bwerekana ingufu zidasanzwe zo kurwanya M23 ishobora gufata hamwe ku rubibe nyene ku Burundi umva Burundi burakikujwe hose nabo bwagize abansi nico kibazo gikomeye intambara ya Uvira ku Burundi irakomeye hanyuma kuri ndayishimiye nawe cyari cyo cyukurondera kwerekana ko nawe ari umugabo agiye ari umugabo kwicarana n'abandi bagabo bari muri iyo ntambara Pacifique nazwa akabazo gatoya kuri ibi bijanye n'ibi n'aya masezerano aherutse gusinywa Washington hariho umugigwa abantu basanzwe bamenyera mu biri byo gusinya amasezerano canke imigenderanire mu manama n'ibindi bihugu abariko barasinya bararamukanya ivyo bita poignée de main mu Gifaransa n'umugigwa muri diplomasi ariko muri ibi byabaye Washington twabonye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umukuru w'igihugu ca Kongo batahanye ukuboko kugira ngo bashiri ntuze kuri ayo masezerano umwe wese araba mu ruhande rwiwe aho umuntu yokwibaza ati mbega aya masezerano bose ntibabona ko atakizovamwe ahubwo ngira ngo uri kwarakokeza intambara ari hagati u Burundi ariwe ngira ngo mu ijambo ryiwe vyumvikanye navuga ati ibi turiko turagira ni sinema intambara irabandanye niko uko nyene ubivuze neza cyane nanjye ndavyumva nkuko gusa umuntu niyobihereza ngaho honyene ko ubunyana ry'amasezerano yoba hari ikintu kinini azoca ahindura ntabyo niteze mugabo samasezerano atacamaze ni umuntu niyo tafata ngo namasezerano ngo ni sinema gusa ngo ntacamaze oya amasezerano ya Washington arafite ikintu gikomeye amaze narumvije nko mu ijambo President Kagame w'u Rwanda yavuze yaragize ati hamaze kuba ibiganiro byinshi turamaze kugira abahuza benshi cyane ariko ataco byadushikanye ko biboneka atari kubu hari ingendo nshasha yabayemmo muri bino biganiro byadushikanye kuri aya masezerano nuko yabaye ibiganiro vya mbere byashoboye gushira urutoke ku bibazo bikomeye cyane by'akarere naho ubunyene ayo masezerano atobagiye mu ngiro ubunyene impera n'imperuka amasezerano azotinda gafasha azubakira kurajya nyene kuko ajya arakora ku kibazo nko muri yo ntambara ibintu tubona bihari n'ibiki hari ikibazo kijanye na security y'u Rwanda kuva habaye ihonyabwoko mu 1994 ico ni kibazo bavuze kandi cumvikana kuko ingorane y'aka karere yadutse gute igihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda ko ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 hanyuma ingabo za FPR zikahagarika igihonyabwoko zikaca zifata igihugu abatwara igihugu bari bakoze igihonyabwoko igisirikare cyose cy'u Rwanda ndakunda gukoresha ijambo ko igisirikare kimutse ni kwabaye gutsindwa gusanzwe kugira ibisirikare bitsindwa mu ngwano ukabona igice kinini cy'abasirikare bapfuye ibikoresho byabo byasambuwe sivyo byabaye mu Rwanda leta yarimutse yimutunzi bw'igihugu yimukana igisirikare n'ibikoresho byose by'igisirikare yimukana n'abanyagihugu byose leta yari heje gukorera ihonyabwoko yimutse yose yimukira muri Kongo bagira bati gira ni kimwe twiga muri za kahise ngo la politique de la terre brûlée baretse gusiga baturiye gusa ariko basize igihugu gisa n'ikigaragara bacishe bati aba baje turahingene batwara batagira abantu batagira atagisigaye igihugu twacononye amafaranga yose twayatwaye atakihari bo baza baje kubaka igihugu gishasha rero bamwe bimukiye muri Kongo baciye bahinduka menasi ikomeye cyane ku ntwaro yarije kuko bagiye bavuga bati tubandanye ingwano tuba muri Zaire cyo yari Zaire tuze gusubira gufata u Rwanda gushasha guhera ico gihe ivyahindutse ni byinshi muri iyo myaka 30 iheze abanyagihugu benshi baragarutse mu Rwanda
ariko babasirikare bo hariho abaciye bavamwo uyu muhari wa FDLR. Abo rero bagumye muri Kongo bayifatamwe ikibanza kinini, bagira uduce bigaruriye, bimba ubutare, baba batunzi, bongera bakora igisirikare cyabo, binjira no mu nzego z'igihugu, bafatana n'inzego za Kongo, ku buryo urumva u Rwanda rubayeho ruvuga ruti iyi Kongo ni menace ya mbere ishoboka kuri twebwe, kuko ibitse abatugwanya, ibitse ihinduka leta umengo ibaye kugira idusambure. Rero amasezerano aragaruka kuri ico kibazo, kuko avuga ko bategerezwa gusambura FDLR bakayituza yose muri Kongo. Ico ni kibazo gikomeye gose. Ikindi gikomeye bagaruka ko muri ayo masezerano ni kibazo cy'ubutunzi, kibazo cyo kusangira ibijanye n'ubutunzi buva mu butare. Aho kubera ko ari ikibazo gikomeye, mu Rwanda baragira bati igihe haza abakoroni barakase igice cy'u Rwanda nka kijya bita Masisi, baragishira kuri Kongo. Ico gice kirimo ubutunzi isi yose iri kwiraraba, kibamwo abanyagihugu bavuga ikinyarwanda. Abo banyagihugu nabo nyene bariko baranatotezwa, bagaheza bagahungira mu Rwanda, bakamara imyaka n'imyaka mu makambi y'impunzi mu Rwanda. Umva yo ku ruhande rumwe hari abanyagihugu bavuga ikinyarwanda bari kuri territoire yakuwe ku Rwanda kera, ikakiba agace kari mu butunzi isi yose irondera. Abo muri mu masezerano bagira bati twubaka amasezerano atuma ubu butunzi bw'aha hantu bushobora gufasha bino bihugu byose gutera imbere, twumvikana ingene tubikora neza, bose bagatera imbere. Muri baca bakoresha amajambo nk'uko ngo integration régionale. Ku bwanje aya masezerano arubakiye ugikomeye. Ikibabaje ni kimwe cyo mvuga n'ingene Uburundi butarimwo, kuko ivyo biriko biravuga na twebwe biratwerekeye abarundi. Niho mbona Uburundi bwasamariye n'ubwo rugamba rwabo, bagiye kwemera kuba ba mercenaire, ntibagenda kugwanira by'ukuri inyungu z'Uburundi, ngo inyungu z'Uburundi zivugwe iyo hatangwe gufatwa ingingo zikomeye. Sinumva ngene amasezerano avuga ibintu bimeze gutyo Uburundi butavuzwemwo ivyo bintu kandi bitwerekeye. Rero amasezerano y'ubusa, ibintu bivuzwamo birakomeye. Mugabo ko yoba yimirije kuja mu ngiro ubunyene, n'igihe bariko barayasinya hariho kurasana gukomeye kuri aho, amakenga ndayafise ko vuba ayo masezerano atazozana amahoro, ariko impera n'imperuka ko ashaka kuzozana amahoro. Ego, akabazo kanyuma Pacifique, tuje tuja mu kisata ca politike, tudatwarengeje ku minota 15 kuyo twageneye igisata cy'umutekano. Mwibaza ko bigiye kubandanya gute ku rubuga rw'intambara? Ni giki mwibaza cyo hagarika ino ntambara, hanyuma ni giki cyofasha abana b'u Burundi kutabandanya bapfira ku butaka bwa Kongo? Nuko turafise ingorane ikomeye mu Burundi yuko tugira leta itumviriza cyane abanyagihugu. Je navuze ni ibi biganiro twe dukora muri Focode, abo amakuru twe dutanga muri Focode ni thermometre ikomeye abategetsi bakwiye kumenya gukoresha, kuko tuvuga amakuru ava mu Barundi. Ntabwo ntibaze bakora iryo kosa nk'iryo ikiriho gishaka kubatamwo, ngo bihende ngo bibwire ko twebwe dutanga amakuru y'abanyamahanga. Nta na rimwe, nta munsi n'umwe twe turatanga amakuru ari uko tuyahawe n'abo ariko baragwana n'abasuta b'u Burundi. Nta na rimwe. Imisi yose duteza kuba tuyahawe n'abarundi bonyene. Tuvuga imyidogo buriya y'abarundi. Ni hariho n'abantu ku rubuga bamwe ariko barambaza kenshi ngo ni kubera iki nk'ubu twereka abasirikare b'u Burundi bapfuye ukabavuga, ariko utigera utubwira abo ku rundi ruhande ngo uvuge abasirikare ba M23 bapfuye. Narishiye nti ni kuki mumbagije aba M23 ariko mutambagije abasoda ba FARDC? Murigera mwumva mvuga umusoda wa Kongo yapfuye? Murigera mwumva mvuze umuwazarendo yapfuye? Murigera mwumva mvuze umu FDLR yapfuye? Nta na rimwe. Ni ukuvuga tuvuga ibibazo by'abarundi, abarundi nibo banyitura bakavuga ati twe turaguwaya, bidushirire ahabona. Mugiye muranakurikirana ingene ibintu byagiye bihinduka kuri urwo rugamba, muraza kubona ingene amakuru twagiye turatanga afise icyo yagiye arahindura kugena abasirikare bafashwe. Nitwe twerekanye rwose ingene abasirikare bagwana bambaye impuzu za Kongo. Kuva tubishiza habona ibyo bintu byaraheze, ubu abasoda b'u Burundi bapfa bambaye impuzu z'u Burundi. Nitwe twasemereye kenshi tuvuga ingene amafaranga yabo ariko araribwa. Ivyo uko twabivuga niko vyahinduka, udufaranga bahembwa tukaduga.
abasirikare bo nyene barabizi, barabitwandikiye kenshi babidushimira bakanatubwira bati ubandanye iyo uvuze impinduka turayibona. Ni kenshi twavuze ngene ibifungurwa byabo vyibwa ku rugamba bikibwa n'abajya babatwara. N'ubu twimirije kuvyandika abatwara babimenye ko abariko bariba abasirikare mu minsi imbere bazoyibona ingene bariko bariba ngene tuzobishira habona. Baravuga ingene abakomanda b'amabatayo babiba ivyo kurya, baravuga byinshi bakavuga ngo dukundana iyo turiko turaraswa ariko ingwani iheze urukundo rwacu ruba ruheze. Ivyo tuzobishira habona kuko barabitumukira abasirikare. Rero ndiko mbwira abategetsi nti mumenye ko amakuru Fokode baha ari thermometre. Uyu munsi tubabwiye tuti abasirikare banyu ntibumva iyo ntambara, abasirikare banyu ntibumva igituma bariko barapfa, abasirikare banyu murungika bariko bararira, babona ko mubarenganya, babona ko muriko murabagurisha. Babifate mu bintu by'uko turababwira kuko ejo ibi banka kumva bazovyibonerako. Rero mbaje uti wibaza ko bizobandanya gute? Uko ndabibona gushika ubandanye uko bimeze ubu, umusoro atagira morale ari demoralize, umusirikare atabona icagwanira, umusirikare yamaze kwishiramo ko abona ko atashobora gutsinda iyo ntambara, ntayazotsinda. Ni ukuvuga ko bazobandanya baneshwa uko byari bimeze. Icyo nico cyambere kica kiboneka. Ikigira kabiri n'aba basirikare bashobora impera n'imperuka kubagumukana. Hari n'uwambwiye ati burya hari ico mwebwe mushobora kuba mutabona, sinza kugishikana kuri ico ngira mvuge ngaho, atariko muzotangara musanze muri bajya batwara igisirikare hariho abakeneye ku Burundi butsindwa. Ico sinza kugishikana kuri ico cyumvira, ndakigarukirijaho. Ariko ari wambwiye ati mwe muzoza kubibatahura mu nyuma nimwasanga hariho by'ukuri abari bakeneye ko gisoda cy'u Burundi gitsindwa muri iyo ngwano, kandi mwari mwibaza ngo barayirongoye, hariho ikindi giharuro bari bafise. Ndabigarukirijaho. Hariho iyo mvuze aho meza najewe nkapima nkagarukira. Ico ndakigarukirije ngaho, nihagera ko ndakigarura nzokigarura. Hanyuma rero vyogenda gute bikurikira kugira ibintu binahere neza, nuko abatwara igihugu bomenya kumviriza abasirikare babo. Nta gihugu kitagira igisodo, nibumviriza abasirikare babo. Batabumvirije bagiye kugwa mu kinogo kinini, kizoba kinini gose. Ingaruka ku Burundi zizoba zinini cyane. Jewe nagize nti aho intambara ya Uvira hari ijambo ry'icongereza bita turning point, rotuna. Intambara ya Uvira irashobora kuba rotuna. Uzoyitsindwamwo azogira ikibazo mu bikurikira. Nimba ari M23 izotsindirwa Uvira, nimba ari Burundi buzotsindirwa Uvira, uzohatsindirwa iyi ntambara izomugira ko ingaruka zikomeye. Umwe muri abo babiri azohatsindirwa, uzohatsindirwa intambara izomugira ko ingaruka. Hariho turuna izobibaye kuko Burundi butsinzwe nk'akarorero, bizoba bisigura ko babasirikare bamaze imyaka 2 bicwa gusa, aho bakiye hose ari ukwicwa, bazi ko bariko baragurishwa, bazi ko amafaranga yabo aribwa. Hazocagera igihe cy'uko bataha mu Burundi. Uzo batahana zobabwira iki? Uwarongoye ugo rugamba zovuga iki? Uwarungitse muri iyo ntambara zosigura iki? Kuri we kazoza kiwe kari muri Uvira buryo, kazoza kanda yishimiye karashobora kuba kanditse muri Uvira. Niho ngira nti ubwenge babushiremwe bose babwiyumvira ibintu barimo. Nimba hari inzira yo kubiheza neza, ibyo bintu babiheze neza, nayo ubundi ingaruka zirashobora kubabera zikomeye. Ego mukanya turatandukira igisata cya politike ari isengiramwo nkorera mu